abahungu mureke guma muhenda abana genre mugume mutagata gusa mudashaka kubashira mu mago umaranye umuntu 2 ans 3 ans nta projet ramushiremo basef gira effort mukuru abana mwibarabara haba tipu usanga atani ibibazo bifitiye mu mahorasi gasanga ari yumva uko nyene James amafaranga ndibereho ubwo buzima nzova ku kazi nce ku kabare nyene ninkwereka hamwe hamwe nitahire byo bindi sindavyumvamo nce muri boîte nta n'umwana samahera buze sikabuze oya arabise byose sikirori gusa kandi n'abakobwa murabe namwe muri reserve Bodushiga dufise ngo abige bakubwira ngo sheri ngo wabaye ko imvura yaguye ngo nze kuramutsa none ubwo kituma abahungu muvuga batagomba kubarongora siko abakobwa benshi basiga babishira mu mageto reka kubahamagara ega muze muribuka ko twambaye imibiri kandi bishitse sica mu gihe umubiri nawe kugoye ntudushire imanza abantu ko nawe ntuba wera ari kandi kantu gaharawe k'abakobwa baba bifuza mu mariage baba bifuza ngo gutega inda abahungu ako nako ari cyo ukavuga none umuteza inda umweretse kukomeye si bibi uti wa mukobwa gahige wimutega ikanka kujana none ivyo navyo urumva umuteza inda umweretse kukomeye uri muzima ushobora kumuvyarira abana umuntu wese guhiga intérêt ziwe mu kintu ni kimwe kandi si ukwikunda no kwikingira none urasinya contrat hamubone hari ibintu bikuniga hamuvyemera urayanka cyangwa ukavuga ati nimwongere mwibe ubuye novuga nta muntu yanka ubuzima bwiza Gaël nta muntu yanka kubaho neza nta muntu yanka ubuzima bwo kubaho nyine atagata udufise abahungu bamwe bakomeretse kubera sugar daddy gasanga umutama sigaye atwara kana keza nka Kerina mutipe yafiriye Kerina guhera primaire amugura ibisuguti tagaza nawo mutipe atera imbere avuga ati ubu rero naronse arageze ko tubana Kerina ugasanga Kerina nawo mubwiye ati we petit minute yakura y'abagram ko na sugar daddy natumye abahungu batagishaka kurongora mwebwe I don't take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muherereye yawe kuri micro ni je nyine juste Gaël cadre for more ça et que black match on the black behind the camera Mumwite umusaza ndabura kuri umusina wazani wa mwana mwiza ahiye ageze kujya kandi nuko nyene wa unarenganye bavuga ngo baby vuze yo wumve yo kwa kuri ahandi ndabura ko turi mu kibanza cyiza turi muri the key house nkaba ndi kubona Kelina nana ndakora umusina mwana mwiza ndakora mu kije Gaël ndakugumbiriye amakuru y'imyaka asa imyaka nayo iminsi amakuru ni meza Kelina warukumbuwe ndakubwira ko kuvushika ngaha bambwiye ngo hari umeti sarondera juste Gaël ko bije nabi ko atagase mwa murakoze ndi wa mbere bikubwiye ege Imana ntanziko hari ngiye usanga harabibona mugani babikubwira iko bwawe kubimbwiye kandi agatora ko gakomplete nako kareshe kuroho ari umurara ambwira ati uyu mwana ko gumatagata ibanga ry'ubu bwiza bwiwe buvahe kashare kagutagata n'amafaranga n'Imana hari ngiye ufise amafaranga ukagerageza gutagata bikanga rero nabahera n'Imana n'umuntu bw'Imana abantu b'Imana hari umuntu arambwira ati abakobwa beza nka mwebwe nigwe badahimbaza Saint Valentin Kelina ivyo nivyo none gashamparire mugani si bose harabazihimbaje nabandi ngira ndazi bari barindiriye ngira ko hari wo kwihenda aba posting uko ntibaba bafise abasheri benshi yareka shanti wo bufise abasheri benshi kubure n'umwa go posting ani gihe wumiko turi mu gihe dusiga dufise ababire basigabona umukobwa mwiza nkawe ararenganye akavuga ati jya namukunda ariko sirivo yiwanje ariko tukaba dufise n'abandi bigeme bidoga ko bahungu ubu batagishaka kubashira mu rugo kubwakirira kibazo ca mbere cy'ukuri ubwiza bw'umukobwa urashobora gutuma abahungu bamwigirwayo akatinya kumuresha bon nivyo ego kweli nivyo
Muga d'une part naho sivyo. Muga hanini no vyemeza ko ndase no mu kuzine. Asa mahera. Ni mwiza, asa umuduga. Muga kwera ikintu kijana n'umuhungu. Ni ngorane. Ni ngorane au fait genre barabona ati umuntu asakazi. Ashobora kuba hembwa kundusha. Genre vi abayemo niyo mbayemo tubikompaye umuhengo ntaho binganiye. Akaba arica gutinyira. Umuhungu agatinya nyine umukobwa. Agatinya umukobwa. Mugabo ugasanga uwo mukobwa nawe aripfuza umutipe basohokana. Ya. Ariko tukiri ngaho nyene. Vuze ko umukobwa akora cyane afise ubuye akagera n'ubwo bwiza abahungu bamutinya. Bica bisura kagaruka hahandi nyene. Biga uwo mukobwa wewe ntaba afise uwakunda. Baba bafise nyene baho utagira umuntu ukunda. Reka. Nyene bya bindi ushobora gukunda umuntu nawe ugasanga nta kwiyumvira. Cyangwa ukamukunda ugasanga nyene nawe nyene nakwiyumvira mugabo gukunda ushobora kubimubwira. Naco nikibazo byo navyo bizikari iby'iwacu abakobwa. Iyo ntuzomenya ikintu kiri mu muntu utakimubwira. Bidakunda rero kukivuga urumva ni hatari. Araka video nigeze kubona umuhungu yakubise ivi umukobwa. Ntiyari ngaha mu gihugu. Umukobwa ati haguruka uravye imishatsi yanje urabona ko ushoboye yonyene kwitunga. Ukabahunga igituma atinya abakobwa. Ntibafise impamvu. Jean hariho kugira amahera no kuyumva ko yafise no kucuyiyemerako. Rero iyo amaze kugutera ubwo bwibone ni bibi. Mugaye n'uharura akavuga ati je bivana n'ubuzima ndimo. Sinshobora kuva kuri level hama ngo manuke ntibikunda. Kandi sindi wa muntu ashobora kurindira. Ngo ndakurindire nje muri babandi bavuga ati nzotera imbere ndo nk'amafaranga oya. Vuga ati tutari kuri level imwe cyangwa utandusha level ntibikunda. Abakobwa benshi bubu mwe mumfa kwitwaza ivyo. Siko abakobwa benshi bameze. Ubuye novuga nta muntu yanka ubuzima bwiza Gaël. Nta muntu yanka kubaho neza, nta muntu yanka ubuzima bwo kubaho nyine atagata. Jean dufate nk'ubuye. Ufise umuduga, ufata ka voyage ko bishatse. Jean ndazi. Mbwa hari gihe naho ubwira ubwo buzima bwiza hakaza ibindi bibazo. Ngivyo bibazo ntitubiraba reka tumaze turabe kuva mu bukende. Ya. Ariko ndakumva umuhungu ni wajeje kugira neza umukobwa none. Ya arafisemo contribution mu bwiza bw'umukobwa no mu iterambere ryiwe. Umuhungu ko nakagufa mu magufa yiwe. Ya. Ako kagufa nako mwiri. Ndahejeje kukubwira. Ako kagufa neko kaza mu iterambere gusa. Usanzwe utaka kagufa kabandi urumva usanga ibintu biko birapfa. Ko ntuvyumva ko kuntu ushobora kuja mu iterambere ryiwe. Ya. Uri kuratubwira ariko undi mwaye umuntu arasubira akagaruka. Ko tuzi umwe wese aba afise level yiwe. Bivanye n'ahageze cyukuri. Umukobwa yakuriye muri milieu itandukanye y'umuhungu. Umuhungu akafise udafise ubwo buryo nawe uri umukobwa. Biroroshye kuja kuresha umukobwa w'abandi. Kubahuka nyene natwe bafise umusheri. Mu gihe aba gusubira ivyo vyose novuga uhereye ku buryo kuduka. Kubahuka ni vyiza. Kubahuka ni vyiza kuko birerekana yuko uwo muntu basarinda. Arinda kuko hari ikintu ushobora kuvuga ati antuka hanga hano uvuga ati ahantu sinohinjira. Muga kubera kurinda akavuga ati je ndinjira ndiyumva. Rero niyo umuntu umaze kubona ati umuntu ko ndamunya ameze ukantuka hanga bavuga ati je ndeme. Ko ari gihe usanga ari benshi bagutinya. Kacuvuga ati wewe arinza nyubahuka gute. Uti rero mutudrage. Nane kunshiramwo Gaël nibiki. Gaël kundundamu. Ubu warafashwe. Jewe sinafashwe kandi siniko mvuga ngo je nta bintu ngira. Nta mafaranga ngira je nta mafaranga ngira ntunkwegera. Umuhungu azoza kuresha azoza abizi. Je ahubwo azozampa amafaranga. Uti rero umuhungu atazana amafaranga abivemo. Oya, mugabo aje mu iterambere ryanje ni sawa. Yego kandi muze muribaza abahungu reka tubwishe ukuri. Nizoze muribaza yuko Jean guha amahera mukobwa ari ibintu bibi. Muha amafaranga n'ibintu byoroshe. Uyafise yamutarinze kuvyumvira ko cane. Biramuryohera kandi ntarinde kuyagusaba oya. Mutemwo. Uraba kungera umwana kubera mwiza. Amuhaka? Ya. Umuhaka? Ya voilà. Ya.
abumva bumve. Ari wavuze ngo urumva umukobwa kugwa mu muha amafaranga ngo uri kuramwagura ngo uri kuratuma ngo abikirira habiri. Ico kirahari. Ego. Hari igihe umumenyereza amafaranga ugasanga umunsi umwe muravanye. Akaca yiroturuvagiye ahandi batamuha amahera nko kujya wayamuha. Naho n'ikindi kibazo avuga ati wowe uyanyima gute? Ibintu byapfiriye iwawe cane. Ibyo wawe biranyerera kandi iyo biguma. Cyangwa akaja ahandi guhigisha. Mugaha naho mpengo ntubugenzwa n'urukundo kwera. Kuri urukundo rurabaho ku bantu bakuze. Rurabaho urukundo baragongereza urukundo n'ishugwe bavomera. Karivomerera iru. Karivomera gute? Mu gutanga affection, mu gutanga kanoti, mu gutanga makeya. Ya. Ana affection n'amahera. Mu gutanga none oya birafatanye. Hari ibintu bigira rimwe udukado. Umuhungu adatanga amakado arafise icyo abura mu rukundo. None udatanga amakado mugahe nk'abantu n'ukuri kumara umwaka uhera. Na anniversaire yawe ukumva kugiriye kuri stat ngo joyeux anniversaire. Kavuga wewe ntusohokanye abagenzi banje barangiriye surprise. Muga uri muri babandi baguma bakoma induru ngo joyeux anniversaire uratesa wambaye neza atazi ngo bimeze gute. Ababubaza kuri kutagata gute. Ariko arashobora kubera umuhungu niwe propose mariage ashobora kubavuga ati 2027 tuzokubakana. Kare aho kuvuza ikintu ca mariage abatipe ubaho kugasohokana n'umukobwa plus de 5 ans urumva 4 ans 5 ans kowe kacubona urifasha umunsi umwe ngo bihagarare haruri iyo myaka nimba umukobwa mwasohokanye afise 27 ans canke ucushira kiyo yindi yose wamutesheje umwanya abatipe musohokana uko nyine ata projet bagira kandi ugasanga umukobwa nabira nkayo kamuheba marindiriye ko wamuntu azohinduka kandi rero wanashima abahungu umukobwa bashaka gushira mu rugo baramubona umukobwa abona ati umuntu nzomushira mu rugo aramubona nimuze murereka kwihenda hajya arabona ko musohokana mbwa akavuga ati umuntu ofi naje ntituzobana past time uri sûr ya eka kuba mwigirisha gayeri turabizi murabana rero nagira ngo ni dest havuga ati tugikirori nyene Jean ni hagera ndaza aho nzoronderera nzobaza nzotuma abavyeyi bazobariza uti rero hari abahungu batesha umwanya abakobwa ariko iyo myaka ine uwo muhungu wewe ntaba ariko arayita bakubwiye ngo umuhungu arasatse umuhungu arasatse ariko arashobora kurongora ashaje oya kurongora ni kimwe kuko urabiza abakobwa Jean hari imyaka ugeramo ugasanga ufashwe na menopause rero iyo ubona iyo myaka iri kiregereza ubona ko ari hatari uvuga ati ninubaka nkabura umwana naho ugasanga umuhungu nawe ariko arazara kwasamanga ko urumva agutesha umwana ariko arabroka uwundi mwana yo kwidi akagushira mu mago muraho ariko arakunda kuvuga ati abakobwa nawe muvize ikosa iyo ukundanye n'umuhungu utangura kuvyimba ku bandi bahungu ugasanga no mubanye ntukimuha yambo none kumuha yambo ni kubera urubuze ti kuyururuka ni kimwe no kuba fidele ni kindi hari igihe usohokana n'umutipe akabona uramukije uwundi ujya akagira ikibazo hari abahungusha bari brutale muri Horace kavuga ati muramutse nta na kimwe gasigara haragoga ujya muhungu ubyara mukije uti rero mwebwe muba muri ko mukigira Horace zanyu hamwe n'ababaramutse kuramukanya si bibi mbwa yo exagere nayo ni bibi ya ariko umuhungu hari wambwiye ati umukobwa niwe atuma umuhungu agira mariage uravyemeza cyangwa urabihakana bon hari igihe d'une part nibyo naho sibyo kuko hari igihe umenga umuntu wikora mu force hari ibintu ubonesha amaso abahungu nk'izo shuje bataba bakeneye kuzumva kuna mwari igihe mu exagere mwiga muri back de utagomubwira ngo shire ngura abana bakingene bazoba basi akumuriga muri back de sikubugorera ubwega keni ubwira umutipe yiga back de cyangwa umukobwa yiga back de mwigana mwese back de byose birashoboka birashoboka kuri back de none haba hasigaye umwaka umwe tarindira ibisigi utagira uce master egari igihe wiga university kandi ukora
kandi urugo simpaka ngo ugwinjiremo ari ufise amafaranga menshi ni ibintu umuntu yitondera nta ugenda yuzuye nyene ngo ibintu byose ngo nzobisanga oya kintu cyose ni kamwe kamwe nta ugenda vyuzuye oya ako cha dusubira tukagaruka uvuze ko atawugenda vyuzuye udusigaye dusanga abakobwa avuga ati jewe utari banyore ntuwoshira mu rugo ibintu byo gutondera imirongo biranduhisha jewe uri umubire udatusha aya mafaranga ku kwezi ntibikunda ubwo ntuzosanga ari we mutevya mugahunga inkundo zanyu kubera inyungu zindi mubona umenga ziranyaruka kandi wowe ariko tubwira ko urugo batangura bukebuke umviriza umuntu wese guhiga interest iwe mu kintu ni kimwe kandi si ukwikunda no kwikingira none urasinya contrat hamubone hari ibintu bikuniga hamuvyemera urayanga cyangwa ukavuga ati nimwongere mwibe kuko kubana n'umuntu ni yaravi bige byo kudivorce n'ibindi bintu rero dufate nk'ubu hari ubuzima wowe wakuriyemo udashaka ko abana babukuriramo uri sacrifice kavuga ati jiki kintu ndacirinda kandi tutibagera ko ushobora kuja mu rugo bya bintu wasanga byuzuye bigashobora kunyiga Iyo mu gihe rero ushaka kuyiproteja uravuga ati nkeneye ibi bivanye nuko nakuze meze hari ibintu nakeneye ko umwana wanje ajamo niyaramuka kuza zo kuri ahantu ibintu byuzuye byo si bibi guhiga ibyiza ariko aravuga ati ntatubona vyuzuye mwana wacu twahereye hasi twarabihize ubwo nimushaka ibintu biri pre kandi biri vite fait nagira ngo mu bironderana kandi abakobwa twese aka kantu turagafise ko gushaka ibintu byihuse iyo rero wipfuje ibintu byihuse hari igihe biza nabi kandi bikazamwe umutego rero ushobora kugenda kubera wirukiye amafaranga ubundi iki afite byose hama washika bikanka kusohoka bikanka kusubira inyuma cyangwa gasanga kujya wabyibaza si kubisanze rero fais attention ku bintu byose tuza turakora ari kandi kantu gaharawe k'abakobwa baba bifuza ama mariage baba bifuza ngo gutega inda abahungu ako nako ari cyo ukavuga no muteza inda umweretse kukomeye si bibi uti wa mukobwa gaje uyimutega ikanka kujana none ibyo navyo urumva muteza inda umweretse kukomeye uri muzima ushobora kumubyarira abana si bibi ivyo kenshi na kenshi abakobwa murakunda kubihanurana kubera ko kantu mugahanurana ngo ujye muhungu ko afise uburyo gumaje bajeba umutega inda muzoce mubana abahungu nyina naba musiga musesendika muhuriramo mu bivuga basiga bazitegana cyane rero none mwe muvyemerera iki avant mariage none muvyemerera iki hari umuntu yambwiye ati hari ibintu bigoye kugwara navyo ati no muri bire handitse ati hunga none wo hunga umukunzi sawa reka reba zibatege reka baziatege hama babone kubashira mu ngo nimba ubona yuko umukobwa uzamushira mu rugo ari uko umuteye inda aho birapfuye umva nta decision ushobora gufata utabona yuko ibintu biriko biranga muri urgence niho ubona yuko ibintu bikenewe ati reka twihutishe ibi zatwara abamenye muzodushira mu rugo cyangwa mureke ariko hari wavuze ati harabagabo Imana yaremye kugira bahangane n'ibibazo binini guhangana n'ibibazo si ikintu kibi kandi uhunze ibibazo niko biza ari byinshi muri make mu buzima tubana n'ibibazo no musura ke muri iki ejo hakazi ikindi kandi si bibi kuko byose biragukometse ntimuri abagabo fo kuba abagabo byarakomeye ndagira ngo vyamaze komeye byarakomeye kwe abakeneye bo byuka turafise abakobwa bamwe usanga afise 21 nakubwira ngo je numva ntagishaka kubaka urukundo rurabishe ngo bahungu ni babi kivana n'umwana wa 21 abahungu azamenye ko ari babi gute kwiyo myaka twe ku myaka yacu 21 umuntu atari bwana shobore koresha kandi namwebwe we nande twe na cameraman sawa oya gusa hari igihe ugera experience kandi kuja muri relation ukiri umu adolescente novuga yuko si bibi kugira amasentima kundi muntu mubiri uri kurakura hari ibintu byinshi buriko uratangura gukanura ubona rero kumva yuko wakunze umuntu si bibi yagiye ukunda uwo muntu bikanga
gasanga nawe yikundiye uwundi musanze mukundana kandi gukunda abantu barenze babiri navyo nyene si bibi bavyerekana ko umuntu hasi umutima ukunda cane uti niyo ukunda babiri nta kibazo none bazoja hehe bose uburi Yezu mu rukundo rero umve ubu no gusangira urukundo turabe ko twese ngo dushikire hari umuntu yambwiye ngo byanse ko uruduha tubonana rucishe mi telefone uti ego kashira ko yo ubu hose nzobakira ubu message bazonyandikira amarandago bahora bakubangamira iyo washikiza iciyumviro reka byose ndodo ndababwira muje muravyumva uri kuri atubwira ikintu gikomeye wari kuri atubwira ati umukobwa wari ko arakura aba ariko ariyumva haragera igihe umukobwa yiyumva yuko akeneye umugabo vy'ukuri ego ni gari sinzi Jean hari nk'igihe ubona wo mungana kumva kubwiye ati je bivanye nuko mbone ndabona umenga umutipe ubuye umbwira tubane no kwemera muga byose bivana na vision umuntu aba afise nka je dufate nimba afise vision ziwanje ati nkeneye ibintu niyo bishika ko ndabona ko nzotangura kwiyumvira ibi nundi avuga ati je ndose umutipe nkunda ibi bihari nogenda cyane nubwo noro nk'ubimbwira unyene je nogenda umva abo bantu baratandukanye akora bamubwira ati abakobwa barasukana cyari gihe usanga mwirigara mwari batatu canke bane umwe arongowe uwa kabiri akarongogwa ugasigara wenyene usigara wenyene kandi musanga mutagihuje umwanya nivyo muga kandi hari gihe nawe bigutera kumva umengo ko nsigaye jewe kuki muga ntiwiyumve kuri wenyene bya nibisanzwe nibisanzwe gute kandi urugo suko bose baba bahiriwe baba baryohewe ingo zimenya bazirimwe abatubatse ntavyo mwomenya agahera se experience turabasangiza baje barita mu bintu batazi hako ibintu biryoshe noreka kubabwira gute bareke kubijama nuko basangiza ubwo buryohe nyene babwumva hama bibatere kubaka uburyohe ndabugusangije nawe ngushaze kubaka kubera iki nzokubaka ni navyumva aho ni ryari sinzi ndayiyumvamo iyo mpwemu reka tuyihamagare mu mubiri wawe mwehera mu gatondo turabe ko yotse habuziki reka nakubwiye bivana n'umuntu na vision yifitiye hari wavuze ngo abahungu ubu barahemuka guhemuka ni kimwe no kubaka n'ikindi ajya kubaka n'indi engagement kwera ubufasha umuntu wemera kuba nawe imyaka yose hari ikindi cyambere abantu twibagira umuntu adashobora gusupport ibintu uzi yuko nyene hari ibintu bikunanira kwakira kubana no muntu n'ikindi kintu kigoye nko kuja kuba nofata gute interna kuko kujya mu mamwanya mu buzima busanzwe muhura menya hari umuntu mugiye kubana mu nzimwe hari ibyo kwihanganira hari ibyo kunanira kwihanganira kandi ibyo byose ntibizosigura ko uzocuva mu nzu zobandara ubu naho bazombaza ko nubatse ndi divorce ndira ngo manze mvuga ibi bintu gose wari ubatse cyangwa ufise umwana n'utagira inkarabona zirisha ego uriko uratubwira uko tusiga dufise abajene benshi batagase bamwe ariko araronka ubuzi bandi bakagendera mu miduga myiza n'ibindi tubona ngaha ahantu hatandukanye ariko vy'ukuri nta bahungu bagishanga kurongora bahariga abahungu sinzi nk'abantu bakunda kuraba dufate nkajya anonyme ujya umuhigo ahora agira urabona nyene kari nyinshi z'abahungu nyene genre baraho badashaka kubaka kandi ibyo bintu birahari si kuvuga ngo genre ni ibintu bibaye rimwe canke kabiri hari abatipu usanga atani ibibazo bifitiye mu mahorasi gasanga ari yumva uko nyene James amafaranga ndibereho ubwo buzima nzova ku kazi nce ku kabare nyene ninywere kamwe hamwe nitahire byo bindi sindavyumvamo nce muri boîte nta n'umwana samahera buze sikabuze arabise byose gasanga n'amahorasi ntamuraba gasanga ahubwo reka shira ko pression n'umuryango ariko hari bavuga ati bajya babire ntibazobahenda usanga rimwe na rimwe mu maboîte barabasuma none gusuma ni kimwe
aronse uwasuma akamutwara nuko baba babivuganye urumva mwese rero na plan ziwe rero kumva gataragira kumva yuko hari umuntu yoshira mu nzu ntimubimushire ko ngo mumve yuko nyene umpengo ni gicibwa oya nta muhungu asaza vraiment ariko tukiri ngaho tuvuge rero ko ariyo mpamvu umukobwa wowe agiye mu rukundo atagomba kurekura abakobwa b'ubu canke umuhungu umukobwa wowe kiye mu rukundo atagomba kurekura karekura ari ibintu usanga binyere ibyo bintu rero mwigira muza muzanye amakore mu rukundo aha bimatuka nabi twikingire indwara y'akaranda mpox haraheze iminsi twarinjiranywe n'indwara ya mpox. Iyo ndwara ikaba imaze kwibonekeza mu ntara zitandukanye. Uwufashwe n'iyo ndwara ya mpox arashuha, akama uruherehere ku mubiri, akagira amasumbi, akameneka umutwe, agakorora, agacika intege, akababara mu mitsi no mu mugongo. Ugize kimwe muri ivyo bimenyetso, cunyarukira ku ivuriro rikwegereye, kandi iyo ndwara ivugwa ku buntu. None iyo ndwara twoyirinda gute? Twokaraba neza kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni, canke tugakoresha umuti wica imigera. Twokwirinda gushurashura. Ku mugabo yahora agwaye yo kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mu kiringo c'amezi 3 asohotse ibitaro, kuko imigeri bicibonekeza mu ntanga ziwe. Twokwirinda gukora ahantu canke ku bintu vyakozwako n'uwufise uwo mugera, tukirinda no kuramukanya dukora nako. Twokwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu, gukora ku bikoko bigwaye vyipfishije canke kurya inyama zavyo. Twese hamwe dusabwa kwikingira no gukingira abandi indwara ya mpox mu gushira mu ngira impanuro twama duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu. Ubwo n'ubutumwa muhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida. Biriko biza kwindi poem idasanzwe Kerina. Biriko birasubira kandi bikagaruka. Bikagaruka ahandi. Ese umwigeme wa kera n'ubu umusore wa kera n'umusore w'ubu haragaruka cakirwa umusore w'indero w'inkumi y'indero. Harakunze kuvuga ati ba bakobwa beza dukunze kubona ku mafoto samedi sibo duherekeza ku bugeni, kuba abandi biyambara ashimwa Yesu nibo birwara duhibiraka vyo kuja kwivugira ubuyobozi bwa mariage, ariko ntibisigura kari bo bonyene. Kandi ikindi naco bihenderako cane visage. Aba type benshi baraba dufate ugasanga umutipe ashimye visage y'umuntu ati jewe ndabona umukobwa umpengo no muraba nyene ukuntu asa nyene ari presentable mu bantu niwe nshaka. Ngo niyashika mu bajama ngo bazohabo. Mugabo mwashika mu nze mwe n'umuriro. Katusangura kuyumvira kumbe niwashika mu nzu siyasuru uzoraba gusa. Umuntu muzosangira vyose bibuze muzobiburana mwese, bibonetse muzobisangira. Hagize akaba ni mwese mutegereza kurabana. Katusanga uwo muntu rero nawe usanze hari indi image y'uwafise appareil ubona ku maso. Byo biba bigoye. Amenye naco abahungu mureke guma muhenda abana genre mugume mutagata gusa mudashaka kubashira mu mago. Umaranye umuntu 2 ans 3 ans nta projet. La mushire mu basef gira effort. Mukuru abana mwibarabara. Mwakure kwa papa babo mubatera iteka. Vraiment muramugerageze. Si kirori gusa kandi n'abakobwa murabe namwe mu reserve. Egi ibintu none yego ahumva yumvise. Ngo dusigaye dufise ngo abige bakubwira ngo sheri ngo wabaye kwimvura yaguye ngo nze kuramutsa none. Bamenye uko ubu pampers amahera zigezeko. Les France murayiza amafaranga iriko. Beni France les voilà France. France. Ora sumo bebe ncandavyo. Utiriwe babaze France y'amahera igezeko. Babimenye. Izo mvura nazo bazoza barazugamira muhiri wawe. Ari ukuze kumbwira ngo kera ngo baravuga bati uze gumana iteka mwana. Uzosanga gafuseke gafundikiye bazogaruke kudushimira. Ubwo
igituma abahungu muvuga batagomba kubarongora siko abakobwa benshi basigaye babishira mu mageto kukwishira ni kimwe no kugenda n'ikindi none ega nawe kujya guhamagara uwumushaka abagushaka rero mu gihe mushakanye mwese ikibazo kirabarezore rero mu gihe nawe ushaka abantu bugaye nawe utugaye ushaka iki mon frère ushaka iki kandi kenshi abantu bavuga ivyo bintu ni bamwe nyene vyanse ari mwaguma ni passport kazaho mani we inama yati jewe nshaka umukobwa abasha yiyubasha wowe ariyubasha ivyo mupima abandi bakobwa mwebwe woza arabapima yosanga mwese kareka akora uvuga ati hajya igufuri nziza ni itinjirwamo n'ifunguruzo nyinshi sawa kadena sawa nene umva abahungu batabafite rezo ibintu ntibigarukira ku bakobwa gusa mumenye ko namwe bw'abahungu bibaraba bibaraba muzunguruka mu bantu bose ega hari kujya muvuga abakobwa tujya mukobwa arazwa hana ni nkuko n'abahungu namwe tubazi turabazi ati umuhungu ntashobotse uyuye karansi nimuzoze muratisha vuga ku bakobwa ujya mukobwa ngo turamuzi iki niki ni nkuko no munsi president y'umuntu ejo muri future ashura guhinduka gasanga kujya bamwibaza arahindutse abaye wundi muntu rero nzoze turashira imanza abantu bivanye n'ivyabaye kera ukaca ufatira kuri president uri kubona ubu hariko umuntu ahinduka n'ubuje nk'ubu wenda ashobora guhinduka ejo mukabona nk'ubu dufate ndiko ndirimba gospel mwabona ndirimba secure kandi ibyo nta umfata ariko ugumuhagara kujambo ngo umuhungu ntasaza umukobwa arasaza ubu dusigaye tubona hari umukobwa akagwana kabisa akavuga ati nje mu rugo none iyo umukobwa agwanye akavuga ati jewe ntaco ntazogira kugira ngo ujya muhungu abone ko ndamukunda hari ikintu kiba bagize ko nzi urugo ruganira nta kibi na kimwe abagize kweri akamusorera umuntu wese afite ico agwanira nkuko je usanga nshobora ndiko ngwanira iki dufate hanga abakobwa nk'ubu uye benshi bifuza imiduga iki ubuzima bworoshe ugasanga bwa je rya modoka ntayironse ntibuzoca rero ubona wagwanira mariage yiwe ahubwo Imana imufasha ironke kweri si bibi kandi biraryoshe ariko ngo isigaye zimvye mariage ikintu cyose kizana n'igiciro cacu mu buzima igiciro nyabaki hari abatabitanga hari igiciro utabona ubunyene ukazokibona mu nyuma kandi nk'uko umuntu abonye aronse ikintu kije coroshe abona umpengo biroroshe nga mu nyuma akaza kubona ko bikomeye uzobone nk'ukunda kuronka amafaranga bitakugoye gerageza umunsi umukorera amafaranga yiwawe uraba ntuzoca ubona ajya amafaranga uspendinga nabi kungene agoye niyo bica bigorana tusigaye dufise abana basohoka sana n'abatipe basohoka sana bajya ikirori bakajya isi bambaye neza ariko rimwe na rimwe usanga batashe imuhira avuga ati mama yaje ntararyama akaryama uraza kumbwira ivyo babibwira umuzamu tuvuge ko hari imisore n'inkumi iriko iraremerwa n'imiryango uko si ukuremerwa bivana n'umuntu novuga gute hari amadecision umuntu yifatira hama kuryoherwa navyo si bibi muga iyo bibaye exagera nabeho n'ikindi kintu rero nawe usa n'umuntu umengo araremerewe n'umuryango umengo ntashize isaha umengo barambuza barakubanira vayo hama wigira ivyo ushaka muga mukuvayo naho ntiwibaze ko bizokorohera uzoca wiga ubuzima kuko mama wawe uzoba uri mu nzu ya mama wawe ubwa mbere hama wimutse umenye ko uzoba ugiye mu nzu y'iwawe tahajya amasaha muga wirihire ruwaye wimenye vyose ikintu cyose kigira agaciro igiciro urashaka nyene urumva yuko ushaka iyo liberté muga nayo nyene izanana n'igiciro genda uyirondera ariko urayivunikira hari wavuze ngo umukobwa mwiza umuhabwa n'Imana ngo umuhungu mwiza bava mu gasenyi ivyo nivyo mu gasenyi hari abahungu beza
ko numva aha katuzoje gutembera turaba iyo tubwiye ngo tuzoje gutembera turabe tuvuge ko Kerina ari la recherche y'umukunzi bo kundana bishitse bakaba oya niko ndarondera mugabo uri kwisoko oya sindi kwisoko kuja gutemberera ahantu hariho kuja kwadumira ivyiza biriyo no kububishaka tandukanye ivyo bintu rero nk'ubu numvise ati muri musée viva bazanye ikindi gikoko gishasha kitari kiriyo ndaja kukira ndabi ivyo bitangaza ari ivyo bitangaza ntari nziyo ndashobora kuja kuvuga ati reka nje gutembera ndabi ivyo bintu biriyo nta kuntu twatujana kandi ibintu je tuzoja kubiraba ndabi oya tuzogenda vuba koje narigeze kujayo kangahe siga kebre ako ari rukurangira wewe ya byageze gutigiye ujaye byageze gutigiye ujaye nta kimwe uko sinagiye mu mirije sinabona Yesu ashimwe amen uriko biza kuyindi forme dasanzwe Kerino uriko uradusigurira ariko nagusubiriyemo kandi dusubire tugaruke turi mu gihe turi mu kwezi kwahariwe umukenyezi ariko hari abagabo bamwe bamaze iminsi bavuga ati jewe muhira ndafise umukenyezi twubakanye ariko mu bana afise ndafise n'undi mukobwa nibaza ko ari umukenyezi shobora kuba ntuzi abagore babiri mu rugo ivyo bisigaye biharawe yamonye yashonesheje ibitenge nawe cyane sigushonesha amaze kumuzanira ko abana benshi yavyariye hanze bakamwita papa kandi ari papi yumva umuvyeyi ararera kandi abandanya arera n'abandi ivyo bibaye si ibintu Jean wovuga ati hari ibintu bibanye no kiga kuvyakira biriko biza kwindi point bidasanzwe Kerina mbambona umwe uri kuriyumvira cyane ubu uri kukura ivyo vyiyumvira ubunye ni hatarega hari ibintu societe nyene tuba tubayemwo usanga ari ibintu byinshi biremereye abantu badashaka kuvuga babibona bakabura aho babicisha babivuga kuzozuraho ibiganira abantu nyene uzobahe email yawe baze baradepoza kweri kuko abantu barushe ni benshi cyo kimwe n'abahungu mwabahungu mwe mumvirize abahungu bubu ntibashaka gushira mu mago abakobwa kweke mudashaka kurongora abakobwa kweke mudashaka gukora mariage mwe murasohoka n'abakobwa mutabona ko mugiye mu bashire mu rugo mumbana n'imyaka mudashaka kubashira mu rugo muri ko mutesha umwanya umuntu ega yucu usanga uri kuzibira umugisha wundi muntu hari umugabo wundi usanga ari ku ruhande ubu kuzibira umugisha wiwe bona bidakunda va muri yo nzira kuratera ambuteyage ubisa abandi barengana ko kwera barenganye mu gihe umukobwa nawe mu iyo myaka yose yagumye aza muri ghetto ubwo simwe mutuma batabashira mu nzu kubera mwarinjiye nyene mu nzu ndakubaza ivyo muri ghetto bijemo gute cyobura gute ivy'imibiri bijemo gute biburamwo gute ko muri kino gihe dusigaye twumva ryari numvise audio nkuko nari nabikubwiye mu kiganiro ni umukobwa arakubwira ati nagiye kumuraba cyo ntari cyo reka kubahamagara reka muze muribuka ko twambaye imibiri kandi bishitse sica ariko mabwirizwa 10 ico niki kirimo mugabo sukuvuga ba icaha umuntu aracirega kandi twese nta muntu yera mu gihe umubiri nawe kugoye ntudushire imanza abantu ko nawe ntuba wera ubu muri urashobora kuvuga kugorana Kerina ariko cha tugaruka kandi ko kera hari ke ariko nubu bavuga bati umukobwa bwira je mu rugo ni ingeso nziza yari ku muhungu umuhungu agafata decision ubwo ntiyari abahungu bavuga bati nkuko wabivuze ati uyu ni wo kugikirori hama uyu nawe je mbona no kuzaraza muri ghetto nye je nk'umukobwa bavuga ati ni umukobwa w'ingeso mbi ntoshira mu rugo ni wa mukobwa navuga ati aragwana arinsulta abantu Jean urabona yuko Jean nta sens de vie agira nta bishasha Jean nta bishasha uboni wiwe ntashaka gukora ivyo navyo byo kuvuga ngo muri ghetto ivyo manzi bishire ku ruhande ivyo ntaho bisaniye gute nta bisaniye kuko nawe uca usanga uri kurabivuga ntabwo uri manzi kuki mubacira imanza rero kandi arimwe mubahamagara kubera iki mugerageza abantu muri shetani nababwiye mwibuke ko turi abantu twambaye imibiri kandi rero kugira n'umwana avuke nuko hategerezwa kuba development mu muntu rero su umwana yaraciye muri age ya adolescence arakura
rero kumva ko umubiri wamugoye ahubwo mubigishe kwiproteje. uti abakobwa bubu kwihangana mureke kubibabaza mubabaza ingene bo kwikinga Ndone kwihangana kuva aho babivuge n'iryari, kwihangana kuva aho babivuge n'iryari ko mutababwiza ukuri. Ubuza amaterme basigaye bakoresha mu kuvuga abantu Jean bakusha batikingiye. Mwibaza ko ubuye bibaza ko izi ngwara zagiye naho zagiye zirahari, mugabo ubu wumva amaterme bakoresha iyo abantu birwa bavuga yuko bakusha n'abandi batikingiye ni benshi. Amaterme bakoresha ni menshi. aya Gene ntanze example yego abavuga ibintu byo gukoroka kizimbabwe yaterme barayinsiguri abantu batajya imbombo zigizera mwisashe vara. Rero mwibukiza ingwara zirahari aha hanze, izi ngwara zirahari ntaho zagiye. Rero nawe uzoburi kuricira ubuzima ryoherwa muga hari igihe ryoherwa bikazana n'igiciro, nabwiye ikintu cyose kizana n'igiciro cacu. ariko ari umuhungu avuga ati none uyu mukobwa yambwiye ko afise aba ex babiri je naratoje ageze ku ex 10 kandi bose ushobora gusanga araje ko ari mu igeto nk'uko kwiwanje ibintu mushira mu nzu gute ko nosanga ari gufuri yakiriye imfunguruzo nyinshi. Niye nawe wosanga ari kumeze, we nawe usanga ari kumeze kubera rero wari ufise decision finale kuvuga ati umukobwa ndamushaka kaza mu rugo ni uca wiyumva yuko uri hejuru. Uca usanga kenshi abantu mukunda gucira imanza abandi muba mumeze nkabo, muba mumeze nkaho nta muba mutaniye. Rero umva yuko umuntu ashobora guhinduka uwo munsi umubona uko ejo ashobora kuba undi muntu. Hari umuntu yambwiye ati ifuri igurwa n'imfunguruzo nyinshi barayita, ariko urufunguruzo rwuguru igufuri nyinshi bagwita passport. Umwe wese arugendana kugira ngo nihagira aho rukenera arukoresha. Ego mwabamimwe ni mwiyumvaho muri hose mutekanigwe ni sawa n'amahoro. Ako mumenye yuko ibintu byose birazunguruka bigaruka hahandi nyene. Le karma existe. Ya. Uti uremera karma cyane. Cyane. Maripo ni hapa dunia. Tukiri ku isaha byose bizoba. Iyumva no munsi wiyumve nyene ko ari neza cyane. Hari n'abakobwa dusiga dufise baje mu rukundo ugasanga aguma umwanya wose kwimpoza umutipe batarana abana. Kumwempoza ni kimwe. Kandi ico kintu iyo kibaye rimwe canke kabiri hari gihe muganira ukamenya ati kibazo catewe niki. Hari ngiye bitangura kubera wewe. Hari gihe biba kubera wewe bivanye n'ivyabaye. Kintu cyose nikizira ubusa gifise impamvu. Rero higa kumenya iyo mpamvu yari. Antuko umukobwa kwempojeje nk'inshuro nyinshi utaramenya impamvu abigira nawe sesio yuko atakintu wiyumvira kuri ivyo. Hari wavuze ngo n'Imana n'ingabo. Ndumva ko uwo mukobwa azi bagomba agire hore afate aje mu kibanza kitari gwiwe. Kandi yaco baba bumva yuko umengo ntibafise kwempoza umuntu iyo babona bikenewe babikore. Kandi sepa kumva yuko ari mwebwe mwama mufise hore ndende yo kumva yuko mpengo nimwe mufata decision yanyuma. Oya. Kandi umunsi umwe ibintu bizohindukira rimwe gusa. Uwo munsi ni ryari keri? Naho hazi. Akabishobora kudahindukira kuri bose bigahindukira kuri umwe. Bibiliya handitse ngo umugabo n'umutwe w'urugo. Tuvuge ko Bibiliya bazoyihinda. Hari gihe umutwe w'urugo vyanka yuko yitwara nkanye n'umutwe w'urugo nyene. Gasanga umugore ni we yabaye umutwe w'urugo. Bibiliya irabesha rero. Ivyo biraba. Ivyo biraba. Ntabo ingo zananiye abagabo vyanse gasanga umugore ni wafise ijambo mu rugo. Ataruka muganjije. Bivana nuko umugabo yitwara. Ariko umugabo gasanga abana bakonta kuri mama, byose bakonta kuri mama. None umugabo ntashobora kuba umutwe w'urugo hama umugore akagira ijambo. Gusa byose bica bihagara kuri hahandi ni mukanaka. Kajya kaca kaguma. Umugabo babizi yuko umugore ari hejuru. Abari ibintu bikomeye cyane. Wagarutse ikintu kijanye n'ingwara ziguma zihererekana na cyane mu Rwanda. Aho no mu minsi heze twabonye urongoye ikigwaye NSS kuravuga ko umurindi w'umugera wa sida uri kurasubira kuba muremure cyane. Gwaruka gubu
abarundi bubu bamwe batikingi tuvuge ko tukaba dufise imisore n'inkumi zifise ubucyuhe. Je iki kintu nasanze kigoye. Umunsi nagiye gutahura yuko ibi bintu byo kuvuga ngo abantu bifate bishake bihagarare, ahubwo babahimirize kumenya kwiproteje. N'umunsi numva umwana singira ncurubanza narumvise amajambo avuye mu mwana w'umukobwa mutoye, nagize n'ubwoba. Hari ibintu umuntu avuga ukumva nawe amajambo akoresheje arakurengeye, kavuga ati none society iriki bikora kwiki, abijeje bariko babikora kwiki, ko abavyeyi birirwa babwira aba bana babo bifate. Kwifata ni vyiza nivyo, ako mumenye yuko umuntu bishobora kwanka. Iyi moyance hariho plan A na B na C, bigisha bituma bagira ubuzima bwiza. Ako vyanka gute? Sawa, nibareke kubivuga mwe manzi ziruzuye ngira kanihorere. Gusa abavyeyi bumva kweri bigisha abana babo babegere, sino ahaye abantu ndiko ndabona we baragiye kweri, kandi babifata nkaho mengo ni style nyene, ni ibintu nyene genre novuga gute, nivyo bigezweho mengo nivyo biraho nyene, ya niyo style nyene iraho. Ubu dufise abahungu bamwe bakomeretse kubera sugar daddy. Gasanga umutama sigaye atwara akana keza nka Kerina. Mutipe yafiriye Kerina guhera primaire amugura ibisuguti. Mwijoro aja kumutirika ya deade kugira mubone. Hama bigakuragira muri kaminuza geza naho mutipe atera imbere avuga ati ubu rero naronse arageze ko tubana Kerina. Gasanga Kerina naho mubwiye ati we petit mini cyakura y'abagram. Ko na sugar daddy natumye abahungu batagishaka kurongora mwebwe. Kandi babareka kuvyitwaza, ni mureke kwitwaza ibintu byose. Umuntu wese ase decision yiwe yanyuma afata mu buzima. Ushobora kuvuga ati ibintu ndabibona, ego wabibonye nivyo. Kuba abigira ni shwaziwe, asimpava bigira. Ni nkuko nawe ufise ibindi bintu ugira akote bitemewe. Bitemewe atari bimwirirwa muvuga. Uzi amafaire usanga atemewe ngaha muba mwirirwa mukora abahungu. Reka kuba mucira imanza abantu. Ni nkuko nawe ni waguba kuzohava usanga usubiye inyuma gutora kana kabandi. Uti rero ni kimwe kukindi. N'ababikora bavyumve. Uzovyara umwana, hama umwana wawe nawe afatwe n'uwundi. Ibintu byose birazunguruka bigaruka hahandi ngene. Uti umuhungu afise umukobwa akundana aziko avuga ku vya sugar daddy. Amurindire umukobwa azohe. Kumurindira ni kimwe, kandi no kumurindira atacu umubwira n'ikindi. Udashobora gukominika naho bimuganirize ko hama mumaze kuganira naho kabona nta gihinduka, wayuhaguma vayo. Ega simpaka nginzira imwe niyirengana, hari inzira nyinshi zirengana kandi zose simpaka zibe zigororotse, hari ziba zirimo amaho. Kandi yacu muba mwiyorohereza mugende mu nzira iciye. Ibintu mujya mutabikoreye bizobagaruka. Abahungu abakobwa bose ntashuga mamizi hari. Mwamureka ivyo bintu sha. Ariko umurindi wa sugar mami si Ade kuntu ukunda kubivuga wewe. Mana ya. Ariko sugar mami si benshi barapora sugar daddy. Barahari gusa nuko bitavugwa nkuko. Ega ntivyoroshe kuvuga gayera. Dufate nk'ubu ni sugar mami ariko ahiga umuhungu. Ubaze ko byoroshe nka kujya ubona umuntu aza guparika impande akwivugisha utuntu tw'uturifting aho. Piragoye. Usanga ari connection. N'ubuzima tubayemwo byose birasanzwe no kumenyera ko bibamwo. None tugirene. Twiyahure. Ubuzima burabandanya. Ko naho bubandanya. Imana yavuze turarinda umutima wawe. Kurinda imitima kuva bayirindiye man. Turabantu mbabarira. Kweri kitavuze ngo turinde igiti. Nukuri turabantu kandi twambaye imibiri mugabe ibintu nasanze biri mu izindi formule zitagira aho zifatiye. Formule izahiga Kerina. Harimo formule kandi igoye gutora. Kandi si mu wese afise formule yiwe. Gute akarore. Kwe uko uyu bimugende siko nawe bizokugendera. Ntuzo bibaze renga ubuzima bwa buzoba nk'ubwo wundi.
ukubora umuntu haraho mugomba gusanira ntibikunda ntimushobora kugira ubuzima bumwe uravyifuza mbwa ntibikunda kandi nk'igihe usanga uwo muntu yifuza ibintu byawe nawe wifuza iby'uwundi ubuzima no kwiga twese uko nyene tububamo ubuzima ni kwiga twese uko tububamo dusubire tugaruke gatoya Kerina turi mu gihe Kerina afisha akarimbo gashasha mu kubitira YouTube wandika I hate you kindakwanga udushika dubona hari abantu bango ndakwanga nkuko wabiririmba kubera kindakwanga vyaje gute inspiration yikuye inspiration y'indirimbo bon bene ni kuri izo suje nyene twako turavuga hari abatipe nyene babishakira ikirori umukobwa nawe akibaza ari mu rukundo rero iyo umaze kwibaza kuri mu rukundo hama hagera umunsi umutipe akabona bimwe yashaka yabironse ashaka bishasha arakuretsa arigiriye nawe urukundo rwaragufasha bibaza uri mu mapenzi umuhungu nawe yibereye mu bindi urumva nta kabuza ko kumwanga kandi ibyo nibibaho nibihari ndirimbo naho ihagaze kwene ariko ivyo bintu ashaka ubimuhera iki ubimuhera iki kanihorera nta mwana arimwo ngahaye n'abazoyiraba babana ntibazokwirirwe barahiga no kubaza ntibizoba bikenewe abavyumvise bavyumvise muti mu mirongo mwagumanye harimo kakana ati musabe muzoronka umukobwa wo baragakurikiza oya simpaka bose ngo batange ni nkuko naho iyo utabitanze Jean aguheba akarondera handi biri none solution yayo solution nakubwiye no kubibamwo bahereza wese kubahereza mwese afite uko agenda ingendo wundi iravuna genda ukwi wawe simaka ngende nkuko abandi nimba wirabura ukashobona umuntu w'inzobe ntuhige kuba nkawe ntuzi impamvu ari inzobe ashobora kuba yarayivukanye gumana ubwo bwirabure bwawe hamugende ndakwanga cyangwa hate you ni ikintu nyene gisohoka umuntu afishaga gahinda nyene hari cyabaye tuvuge ko ari true story indirimbo yakozwe ku mvo imwe yari projet y'undi muntu avuga ati nkeneye ko mukora indirimbo imeze uku hama banditsi nabo barayijako tukaca dusanga ivyo bintu bihuriye ko n'abantu benshi kuko naronse ama message menshi ambwira y'abahungu atudugiriye ibintu bitari vyiza aturansambuje bamwe barambwira turansambuje abandi nabo ngo ati madame arandembeje urumva abakobwa nabo bakanyandikira bambwira ati waririmbye ibintu byacu bisigura ko ivyo bintu birahari ni histoire zihari babamwe abantu n'ubu hari bariko barazibamo bantu bariko barazibamo feedback uraziduhaye umwaka uratanguye tugeze mu mezi 3 ya mbere kiri n'umwaka warundi bakwitegeka nta bishasha je bonye itegako ahubwo barindire gusa ko bizoboneka sino nabwira ngo hari ibi ukasanga ntibibayo barindira ikibonetse bazocakira uko nyene ya featuring ya Jena wewe vuba cane bayitega nawe nyene hama vya bindi turababwira navyo vuba cane hama ya migambi nayo tuzoshira habona nayo nyene ni vuba cane mwitega indirimbo yitwa vuba cane twakundi nyene Keri ari cyane ikirozo vagatavuze nk'abantu bataba bari abona kuri YouTube yanje ni Kerina imbuga zanje zose ni Kerina n'ama platform nkoresha indirimbo zanje ziriko ni Kerina uyu mwaka wabona umusheri wawe ku ma platform nawe natagiye ko umuntu azokwiyahura umuntu byose no kwiga kubibamwo nta pressure nta pressure mugume hamwe ndagushimire Kerina ndagushimiye juste gaye hari cyane ikirozo vagatavuze oya taruko ukunda kuvuga ibintu nyene biruko abantu bazo kwama baruko aha nuko reka ndabashimire bose mwavyo muri mako nshimire cyane Kerina kedura indirimbo yitwa I hate you kuri YouTube wandika Kerina KELLYNA kwa kuri ahandi ndabura kuri mikro je nyene juste gal gize yo yom kwa kuri ahandi ndabura bye bye, ciao, hasta la vista ula ushiro
hushura none none